Tutti datanda izina rya Yesu muri kumwe ni Pasiteri Hilary Ninazwe none kuza kuganira namwe uyu munsi na cane cane nifuje kuganiriza abantu bari kuri runo urubuga uriko mbonye akaryo keza gusubira kuganira namwe ku bijanye n'umuhamagaro w'Imana. Yesu Kristo amaze kudukiza ivyaha akaduha uburenganzira canke ububasha bwo kwinjira mu bwami bw'Imana, yaraduteye iteka, aduha igikorwa, adushira mu gikorwa co gukwiza ubutumwa bwiza, adusaba kubatiza abizeye. Ahandi yaradutegetse ko tuzokomeza tuzobandanya tumanyagura imitima gushika aho azogarukira. Kwakira agakiza ni intambwe ya mbere. Kwatura ko Yesu Kristo ari umwami akongera akaba umukiza. Kwizera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana yapfuye akazuka. Kwakira agakiza no kwihana ivyaha vyacu, kandi atavyo dusigaje. Abajana bataraganye barazimizanya, ntibizera bimwe, ntibaja hamwe. Mbega intumbero yo gukizwa umuntu niyihe? Nukuzobona ubugingo budashira, nukuzobona ko izina ryiwe ryanditswe mu gitabo c'ubugingo. Inzira idushikana mu bugingo budashira niyihe? Ni Yesu Kristo wenyene. Yohana 14:6 n'ivyakozwe n'intumwa 12 birabitwereka neza. Ni ikihe kintu gituma umuntu atinjira mu bwami bw'ijuru? Ica mbere ni ukutizera, n'icaha, ubuzima bwo mu caha. Uko dusoma ijambo ry'Imana tugenda dutahura yuko Yesu igihe yaza kw'isi agatangura kwigisha ijambo ry'Imana, yavuze ati nimwihane kuko ubwami bw'ijuru buri hafi. Bisigura yuko utihanye ubwo bwami bw'ijuru ntimuraba. Ntacanduye, ntagihumanye, canke ukora ibizira akabesha, atarabanditswe mu gitabo c'ubugingo gusa bazojayo, nta bandi. Imbwa, abarozi, abashakanyi, abicanyi, abasenga ibigirwamana n'ababeshi ntibazohonyorayo. Dufise ibisomwa vyinshi bitubwira kuri aya majambo, usivye iryo muri Matayo 4:17, ariko n'ivyahishuwe Yohana 21:24 gushika kuri 27. Icanduye, igihumanye ntikatubemwo, ntikaduherekeze aho duherereye canke aho duhimbariza Imana. Icanduye kigereranywa n'inzu y'ubwiherero n'ibiyibamwo. Iki gihe twese tubimenye, nico kwitandukanya n'icanduye n'abanduye co kimwe n'abiyanduza. Iki gihe nico kwitandukanya
n'ikinyoma n'abanyabinyoma n'impwemu zose zikora ibitandukanye n'ijambo ry'Imana. Yesu yaje gushimangira no kutwigisha. Muri izo harimwo izo kwicamwo imice, harimwo za ndabizi ndabimenyereye, harimwo izimeze nka za zindi zari muri ba bahungu bagenda ngo bagiye gusengera umuntu ngo yatewe n'abadayimoni, ariko dayimoni nyine ikabafata ikabakubita ikabakomeza ibabwiye iti uwo Pawulo muvuga ndamuzi, ariko mwebwe muri bande? Mwebwe muri bande? Abamenye kwitandukanya n'icaha, abamenye kwiyegurira Imana canke kwihebera Imana, abo nibo bazobona ubutabazi bw'ijuru, nibo bazobona ubwami bw'ijuru. Hari vyinshi bikenewe, ariko vyinshi usabwa gukora ni ukwizera, urondera Imana, hanyuma uzokizwa. Wizere uzokizwa. Yesu Kristo yarabwiye wa mupfasoni mushiki wa Lazaro ati, ni jewe kuzuka n'ubugingo, unyizera niyo yoba yarapfuye azobaho, kandi uriho wese anyizera ntaho azokwigera apfa gushitsa ibihe bidashira. Urizera ivyo? Inshuti bene data, ndabipfurije umunsi mwiza, ndabipfurije kugira amajambo n'icizere c'ubugingo budashira. Mwami Yesu abahezagire.